mwisandugu y'urubaho rusanzwe ariko abarundi canke abandi bose banyamahanga n'abari mu bihugu bitandukanye bakaba bagize comment idasanzwe ku isanduku yahambwemwo, aho bamwe bavuga ko igurwa amafaranga angana hatowe umupapa mushasha rero abakardinali bose hirya no hino kw'isi barenga 156 bakaba bagiye hamwe kugira ngo basengere papa mushasha ndetse banagire amatora batore papa mushasha. Ivyagiye rero kugaragara mu uwo mwiherero wari umaze imisi uriko uraba w'abakardinali bose muri rusangi, habonetse umweranda umwungere mukuru umupapa mushasha twaronse akomoka mu gihugu ca Amerika. Ibire biravugwa bigahurira hehe n'ivyo ari bimaze imisi bigaragaza Donald Trump, president kuva mu gihugu ca Amerika, aho yariko aragerageza kwambara umwambaro w'abapapa ndetse akavuga ko nawe yotorwa kuba papa mu gihe bokenera uwo papa. Akarimwe rero mu vyavugije abantu benshi babikomanse ko babibona kutariko, ndetse n'ubuherutse duruka kubibaha content idasanzwe hano kuri channel ya Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba FTV Desa 57, bakunzi bacu ba Best Friend TV. Right now comme d'habitude vous allez avec MC Telane, je kutuwa Joshua, the number one swagger station in our country from Wasp City. Nkundira ndabaha ikaze mwe mudahengesha kudukurikirana hano kuri FTV na Best Friend TV, na kutubanajya tubaha ama exclusive adasanzwe content zidasanzwe, aho tugiye kubabwira bimwe mu bintu vy'umunezero cyane ku muryango wa Ecclesia Katolika kw'isi yose muri rusangi. Natwe tukaba turi update kugira ngo tubananye tubaha ama content adasanzwe. Musanze muzwi ibyagiye biravugwa kuva kuri president wo mu gihugu ca Amerika Donald Trump, aho yagaragaye umwambaro w'abapapa, benshi bikabatera ikibazo kidasanzwe, ahandi naho mukabona hirya no hino ama comment adasanzwe ku vyagiye biravugwa. Nanje MC Donald ndacugira ngo nshobora kubaha exclusive idasanzwe kubimaze kuba kano kanya hariya i Cardinal, hariya i Roma, aho benshi basanzwe bitwa kwa papa. Nkundira rero ndabaha ikaze kandi mwege mwese mudahengeshanya kugira subscribe, share, comment kugira ngo natwe twame turi update kubaha ama exclusive content zidasanzwe ziri update. Musanze muzi ko mu minsi iheze cyane turangije Pasika twabuze Papa Francisco, aho papa yitavye Imana bivuye ku bugwayi yarafise, aho yaragwaye ubugwayi baranyigiye kitari gito, kandi papa benshi bukaba mwage murumva bimwe mu vyagiye bimuranga. Imbere yuko nshikiriza ino content idasanzwe ndetse na bimwe mu bigwi vyaranze papa umuhisi Papa Francisco yari umwe mu batanguye ubuzima akorera mu kabare, aho yarasanzwe ari ico bita umusekirite w'akabare, benshi basanzwe bazi ku izina ry'uwitwa umubouncer. Papa akaba yarasanzwe rero ari umubouncer, mu nyuma Imana iramuteye iteka mu muryango yarasanzwe arimwe akoreramo w'ivyo vy'ibijanye n'umutekano mu kabare, arunguruza aja kwihebera Imana, aho ubuzima bwiwe yabubandanirije mu kwihebera Imana bivaye n'ubwitonzi yarafise. Yakuze ari umuntu akunda gufashanya, akunda gufasha aboro, abakene ndetse n'abasanzwe bafise ubuzima butameze neza. Papa Francisco bimwe mu vyagiye bimuranga ni umutima w'urukundo, aho byagiye biramuranga kuva akiri mu cardinal, niho bamubonamwo ubwitonzi bwiwe, ubwizigirwa, mutima mweranda ndetse na mpwemu yera. Musanze ko tiko menshi bakuru kuva FTV, natwe dusanzwe dusenga no kuri Best Friend dusanzwe dusenga kugira ngo tubashikirize bimwe mu jambo ry'Imana, bimwe mu vyaranze umuhisi Papa Francisco, aho isi yose muri rusangi yababaye, ndetse nuko twabuze umuntu akomeye cyane nka Papa Francisco. Inyuma yaho niho yagenwa kuba papa, muribuka ko yagenwe mu mwaka wa 2013 kuba papa, niho yatogwa arashingwa amabanga yo kuba umwungere mukuru kw'isi yose muri Ecclesia Katolika. Papa yaranzwe n'ubuzima bwo kwicisha bugufi, yaranzwe n'ubuzima bwo gufasha aboro. Bimwe mu vyagiye muranga igihe amaze kuboneka ko afise ubugwayi, kwari gutanga umuhezagire ku batishoboye ndetse no gutanga ibyo afise byose kuri bantaho nikora. Bagiye kugenzura konte ya papa, basanze iriko amafaranga, amaze kwitaba Imana basanze iriko amafaranga $100 y'amanyamerika. Guys, murumva ko papa dusanzwe tuzi ko ari umuntu w'umwubahwa, tuzi ko ari umuntu sanzwe ari umuntu yubashwe cyane, kandi ku bintu bijanye n'agafaranga
tugira ko amakenga canke ubwoba, ariko kuva amaze gucikana basanze konte yiwe iriko amafaranga 100 y'amadolari, bivuga ko ibyo afise byose, ibyo yatunze byose yabihaye aboro kugira ngo aboro nabo bashobore kuronka uko bibeshaho ndetse nuko babaho. Ibindi mu byage biranga Papa Francisco amwe mu mateka yamuranze, yaravuze ko niyaramuka yitavye Imana ntibaze bamugirire imigigwa ikomakomeye canke ijya migigwa ishobora gutuma abantu benshi basesagura uburyo, ugasanga ahambwe mu isanduku rizimvye rigugwa amamiliyaridi, ugasanga ahambwe mu bintu bizimvye cane bigugwa amafaranga menshi cane. Papa yasabye ko yohambwa mu isanduku y'urubaho rusanzwe, ariko abarundi canke abandi bose banyamahanga n'abari mu bigo bitandukanye bakaba bagize comment idasanzwe ku isanduku yahambwemo, aho bamwe bavuga ko yagugwa amafaranga angana n'amatiriyare, amafaranga atabaho, amatiriyare 33 n'imiliyaridi 6. Guys, hari ibintu bitabaho, ayo mafaranga ntabaho, ayo mafaranga ni menshi, ariko haravuzwe ama comment menshi cyane yuko ariyo mafaranga agugwa isandugu yahambwe mwo Papa Francisco. Ibyo akaba ari ibintu tudashobora kwemeza, ariko ku ruhande rwanje navuga ko byari ibinyoma, kuko ugiye kuraba imwe mu sandugu yahambwemo yari sandugu y'urubaho, kandi urabye urubaho rusanzwe nkuko we yari yarabisabye, ndetse Papa akaba yarasabye kandi ko aho yohambwa aho abandi bapapa batahambwe, yashimwe kuba ahambwa mu kindi kibanza gisanzwe, ntiyigeze yifuza ko ahambwa mu kibanza gikomeye nk'ico abandi bapapa bahambwemo. Ivyo akaba ari bimwe mu vyamuranze Papa. Inyuma ya Papa rero ico tugiye kubayagira kuri no musi udasanzwe, no musi hatowe umupapa mushasha. Umupapa mushasha rero abakardinali bose hirya no hino kw'isi barenga 156 bakaba bagiye hamwe kugira ngo basengere Papa mushasha, ndetse banagire amatora batore Papa mushasha. Ivyagiye rero kugaragara mu uwo mwiherero wari umaze imisi uriko uraba w'abakardinali bose muri rusangi, habonetse umweranda umwungere mukuru mu Papa mushasha twaronse akomoka mu gihugu ca Amerika. Ibire biravugwa bigahurira hehe n'ivyo ari bimaze imisi bigaragaza Donald Trump, president kuva mu gihugu ca Amerika, aho yariko aragerageza kwambara umwambaro w'abapapa, ndetse akavuga ko nawe yotogwa kuba papa mu gihe bokenera uwo papa. Akarimwe rero mu vyavugije abantu benshi babikomanse ko babibona kutariko, ndetse n'ubuherutse duruka kubibaha content idasanzwe hano kuri channel yacu, kugira ngo namwe mubandanye muri update gukurikirana bimwe mu biriko biragenda bidushikira uno mwanya nyine. Ino saha nyine tuvugana tujana na bishasha, tujana n'igihe nta n'isaha irahera umupapa mushasha batamugaragaje. Akaba yatowe ava mu gihugu ca Amerika, yakaba yarasanzwe ari umukardinali yitwa Francis Prevost, niwe yatowe yitwa ubu Papa Leo wa 14. Abaye papa wa mbere ava mu gihugu ca Amerika, mu kanya araje habona atanga umuhezagiro wa mbere ku bakatolika bose. Muriteguye kwakira umuhezagiro wa Papa mushasha kwisi yose. Umwungere mukuru asanzwe atwara Afrika, asanzwe atwara leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse asanzwe atwara Europe yose muri rusangi, kuko musanzwe muzi ko Ecclesia Katolika kwisi yose ari dini rikomeye, ariko twese dusenga Imana imwe. N'andi madini arakomeye, abaprotesta barakomeye, abaisilamu barakomeye, twese dusenga Imana imwe iyo mwijuru. Turakeje rero umuryango wa Katolika wose muri rusangi kwisi yose, turakeje Papa mushasha, turakeje abakatolika bose aho bari hose. Mumve ko muri abintwari, nanje ndabakunda cyane, ndetse n'abandi bose barabakunda cyane. Tunabashimira cyane mwebwe mudahengeshinya kubandanya mudukurikirana. Tunahani ikaze Papa mushasha hano kuri channel yacu, ndetse tuzobana yatumucisha ko bimwe mu bigwi vy'ivyo agiye kuturangurira, ndetse n'ivyo agiye gukorera amahanga n'isi yose muri rusangi, aho agiye kubananiriza bimwe mu bikorwa byaranze Papa. Tunabashimire kandi mwebwe mwese musanzwe mudukurikirana, kugira ngo natwe tubandanye tubaha ama exclusive, ama content adasanzwe aciye hano kuri channel yacu ya FTV na Best Friend TV. Ino nkuru tukatishije ku macano abiri, kuko ni nkuru idushikiriye mu saha imwe, kugira ngo dushobore kubaha content nini idasanzwe.
natwe tukaba tubanya tubashimira mwebwe mwese mwatubaye hafi muri kino gihe gikomeye cyane cyo kubandanya tubaha ama exclusiveness. Tunashimira abihanganye bose kuko kubura umupapa bikaba bitari ibintu byoroshe. Turabakunda cyane, mwari kumwe na MC Idolaneje, tugiye kubandanya tuba kurikiranira hamwe mu makuru ava hariya i Roma kwa papa kugira ngo tubandanye dufise exclusive na content idasanzwe. Mwari kumwe na MC Wakutu wa Jasho, the number one saga station in our country from Rasbisiri. Ja bless, ciao ciao.